Dynamo yari ifise equipe ikomeye gudusumba. Basket yarabaye un peu professionnel sur le plan y'ingene abakinyi babigize umwuga, niko kazi, barabihemberwa nitwaguseka nta ngorane. Ibaza umu adversaire akubaza gutyo kumva yari operation bangire mu nzi. Dès mengo avant yuko yibaga afise arababara Genu yari umukinyi mu bakinyi tugenderako yarakomeye arababara Genu ubu baragiye out hama turi imbere cyane abakinyi benshi bagendera kwiza amakosa. Nitwa Kizimana Alex, mu basketteur. Urunani ni famille, urunani n'ahantu nigiye ibintu byinshi cyane basket, bica bijyana n'ibindi kubana n'abantu cyane mu runani niho nakuriye. Nahagiye ndo umwana muto hama ndahakurira ndahurira n'abantu batandukanye benshi, nigiye ko banyigishije ibijyanye na basket. Kuri jewe urunani ni birenze equipe ya basket, ni famille. Bon, icyambere navukiye mu Bwiza quartier, kenshi bakina football kandi nanje mu buto bwanjye nakina football, hama ndimuka mva mu Bwiza nimukira mu Cibitoki. Mu Cibitoki ahantu kuri 6e avenue hafi ya zone, ku metero nkeyi cyane muhira ikibuga cyari cegere cya basket. Donc wa mwana arakina football acarahindura aca mu basketteur. Nuko natangiye gukina basket mfise imyaka 13. Natangiye basket mfise imyaka 13. Yego mu Cibitoki hama kubera yuko abana bo muri ijya micungararo mu Cibitoki, mu Kamenge, mu Ngagara, mu Kinama, twese twahuriye kuri Centre Jeune Kamenge. En plus yo muhira mu Cibitoki twacaje gukinira no kuri Centre Jeune Kamenge. Niho hantu novuga ko hatumye nkunda basket kubera yuko baraduha opportunity cyangwa akaryo ko gukunda basket kubera twararaba ama video y'aba basketteur bico gihe, ba Jordan bari bakomeye, ba Kevin Garnett, ba Steve Nash, donc Grant Hill, Vince Carter. Donc twaraba ama video menshi yo kuri Centre Jeune cyane muri chaîne Canal Plus, muri NBA Action. Donc urumva bacu usanga twakunze basket, hama twari dufise na salle ya musculation. En plus ya terrain basket twaronka kajogira travail physique, urumva bica bituma n'abana nari kumwe nabo bagenzi banje twakina naba mu Ngagara no mu Cibitoki twimvira kuja mu equipe. Rero haize imyaka mike maze gukina amatournoi menshi kuri Centre Jeune, twimvira kuja muri equipe n'umugenzi wanje yitwa Kanamugire Olivier bita Garnett, tuja mu runani rero kuva dufise imyaka 16. Deja mu Cibitoki aho naba hariho terrain kandi yariko amatara. Nukuvuga twarakina muhira mu Cibitoki, twakina kuri Centre Jeune, ku munsi twarakina nka gatatu. Bacu usanga twagize mu gatondo muhira, twagiye kuri Centre Jeune après midi, twagiye muri musculation, hama bugaye Centre Jeune tukamanuka muhira mu Cibitoki, hariko arakina abakuze tukabatorera imipira. Donc twaronka akaryo ko gukina, tukaja kurana n'abagenzi bakina mu Ngagara, tukakina kuri Dragon, tukakina kuri Kotebu. Donc amaterrain yari ahari ya basket novuga ni atari make. Mu Cibitoki wacu hari aba grand frère yitwa Baremi, abitwa ba Jean Marie,
nibo bantu bakina mu Cibitoke. Hama kuri Centre Jeune hariho abitwa ba Magloire yakina muri Foudre, ba Olivier Ndayiragije na Jean Claude Ndayiragije bakina muri Dynamo. Nibo twarabirako. Hama no kuri Kotebu twaraja gukinayo hakaza aba grand frère bitwa ba Midu bakina mu Runani, nibo na ba Jean Paul nibo twarabirako. Hama tutaraja no mu equipe tutaramenya bari mu equipe. Hari muri 96 ico gihe turagenda no mugenzi wanje Garnet Olivier Kanamugire, dushitseyo dusanganiye equipe irimo abantu bakomeye. Urumva umwara wa Petit kadushika kwitera ngabona abantu twa bakababa pivot bakomeye ico gihe, ukabona ba Jean Paul, ukabona ba Leonce, ukabona ba Midu, ba Abdul, ba Kennedy, Mathias bariko barahagarika. Hama ntivyari vyoroshe kuko deja kugira entraînement vyonyene ubwavyo, hamukaza no mu kibuga ari gihe twatahira échauffement yonyene. Urumva barara bati aba bana ne barajamo kwagira échauffement, hama bikaba ari ivyo. Hama tugataha tukagaruka tubinezerewe kuko naho bari bakuru kuri twebwe ntibigeze batwinuba kugira bavuga ati mu Petit musohoke, nibatwinuba baratwakiranye urukundo. ahubwo ndibuka kubera yuko atana mahera bus twaronka kubera nta vyari birimo gose kubera twabikunda. Hari igihe twaronka aba grand frère nka ba Kennedy akadutwara n'imodoka yiwe, afise igitoro akadushikana, atagifise akadushikana nko kuri rond point canke mu Gagara muri Seti. Jewe n'umugenzi wanje Garnet agaca dogi wabo nane ngaca mbandanya muhira mu Cibitoke. Urumva hari ukuntu nyene umuntu identifia kuri club ukumva umengo ati uko bigenda kose nawe ndi mushasha nzogira ibishoboka vyose ahantu mbe muriho. Peu importe nimba bizomfata ikigozi kingana gute nditeguye kugitanga kugira ngo ahantu niyumvamo nze ngera ahantu nkina nanje. Rero urumva nitwadebukirwa hama kandi n'abamenyereza n'abakenyi baho ntibigeze batwirukana ngo bagira ati mwabana nimushoboye nimugenzi. Nico catumye twumva tutohava. Jewe ntivyakunze ko mbandanya kuko muhira umuvyeyi yaciye ambwira ati shiramwo inguvu mw'ishuri, hama nca ndahagarika. Mugenzi wanje Garnet sarabandanya, jewe nagiye gusubirayo imyaka 3 inyuma, kuvuga muri 99 niyo nasubiyeyo. Ariko mugenzi wanje urumva yari yabandanije agira ama entraînement, rimwe akaronka imayo kindi gihe ntayironka. Je mugabo 99 ariko iyo 96 97 98 narabaye cyane muri Centre Jeune mu matournoi twakina. Novuga niho nakiniye B ko niho twakinye amatournoi menshi n'abakinyi batandukanye bari bamaze kuba mu equipe bo nkaba Hugano Patrick yakina muri Dynamo, niho twahura mu match abitwa Balindo, Bruce yakina muri Kerne, Olivier Ntungane yakina muri Kerne, nibo twahura muri amatournoi kuri Centre Jeune imbere ko subira mu 89. Subiyeyo quand même nahuriyeyo n'abandi tungana bari bavuye muri B bagiye muri A, abitwa ba Fani Sindayiga Fabrice, abitwa ba Olivier ba Willy Nijimbere, nibo twaciye duhurirayo muri iyo promotion muri iyo generation bavuye muri B baduze muri A. Jewe numva B nayo ikiniye kuri Centre Jeune niho novuga nakiniye B. Tuca turahura twarabahungu bashasha batari bake, harimo n'abandi badutanze umwaka umwe bitwa ba Edo na ba Mario. Twari generation nyine y'aba jeune bakiri bato, 19 ans 18 ans, mugabo turi ambition nyine kandi dutanguye gukomera buke buke hamwe nabo twari tubasanze batangura kumva nyine akamenasi ko bana bashasha bariko baraza
biboneka ko ari promettant ko twese twatourna autour de 1m90 donc abapeti bakomeye banyaruka baje nyine comme une force imenasa mugabo kandi bije ku neza ya equipe kuko iyo umuntu asa amaraso mashasha y'abantu baje bakrea aga concurrence gatoyi ko bari basanzwe equipe irazungukiramo. Naciye novuga ni twatangiye gukina neza année 2000. Année 2000 niyo saison novuga ni hamuvuga uti okay uno mwaka nzokina ntabura mayo. Niho hariyaje kuba ama circonstances atandukanye aho abakinyi bamwe bari batangiye guhagarika harimo bakababa bari sinuko ari umwaka cyangwa umwaka wakurikiye bari bagiye mu bihugu bitandukanye kaba yaragiye muri Amerika Abdul nawe basa n'abahagaritse bajunga ba Jean Paul acaba igihe cyacu cyo gufata relève kuva 2000 hama 2001 ndaheza secondaire kubera yuko mu gihugu hariho education civique obligatoire iyo bita SCO je naciye nduga kugira iyo formation média secondaire ndaduga hama ngaruka 2001 ndabandanya ndi kumwe na bafani ba Willy ico gihe gafisi nawe yaramaze nka une année ou deux nawe aje na ba Garnet ba Blaise ba Willy Mario donc hama chandakina hama gushika 2003 mu quartier mu Cibitoke aho naba equipe yitwa Les Amis baca bagira iciyumviro cyo kuduga muri première division hama duze muri première division barabinsaba ko noza ko baranforce hama sinabishaka cyane mugabo kubera na santa nari redevable kuri quartier mbamona numva umengo mwe ukontribua kuri épanouissement ya equipe yo mu quartier ndayisaba muri equipe mu runani president wa arambwiye ati ukwiye gushaka kugenda hakenewe iki ni ikibazo kihe namubwira ni numashaka kuja gufasha equipe yo mu quartier arabinyemerera hama ndakina muri Les Amis gushika 2006 hama kubera yuko equipe yacigira ibibazo by'uburyo baca barahagarika bahagaritse equipe runani nakinamwo ama deja nkiri no muri Les Amis nubwo nari muri Les Amis hari amatournoi yaba ugasanga runani ruraparticipyemo baransavye kuja kukina nubwo nari muri mu Burundi harabaye tournoi de Grand Lac yabaye 2005 nshaka kwibesha mbwasha ko 2005 cyangwa 2006 ico runani baransabye kuza kubafasha ndi muri Les Amis iyo tournoi turayikina haje ama equipe avuye hanze muri Congo Amibek sinibuka kwaje nindi mu Rwanda sinibuka neza hama ndakina mu runani twari igikombe hama n'umwaka wakurikiye nkiri muri Les Amis urunani rwaragiye muri zone 5 yabereye muri Kenya naho nyine baransaba ndagenda kubafasha 2006 hamare 2006 Les Amis hagaritse byarumvikana neza ko neza kugaruka muri equipe yanje yanformye umva kuva 2006 gushika 2014 niho nasezeye niho nahagaritse carrière yanje. Ibihe vyiza urumva muri mu gihugu ibihe biri important ni championnat national izo twakiniye Ngozi Ibururi Igitega novuga ni 2010 2000
9 na 8 nshobora kwibesha mugabo iyo myaka yabaye imyaka ikomeye muri championnat national dukina ico gihe twari dufise equipe rivale yari New Star imbere yaho twebwe bihagara imbere yaho gatoyi Kern novuga ni les championnats nationaux zabaye zitandukanye Igitega Ingozi Ibururi n'ingahe Bujumbura amamama fort hama izindi mama fort ni gihe twagenda pour zone 5 iya mbere twatwaye 2011 Tanzania je nari nababaye barayitwara Dar es Salaam hama bagarutse twarajanye muri Coupe d'Afrique 2011 muri Maroc aho byari imboneka rimwe aho equipe yo mu Burundi igenda muri Coupe d'Afrique des clubs champions tugenda muri Maroc génération ba Fani Gafsisi Higwa Blaise hamisho gihe twaronse 10e place mumba kuronga 10e place muri 12 iri place honorable duhura n'abakinyi babigize umwuga ba professionnel bo mu bihugu bitandukanye za Angola Nigeria Maroc Tunisie iyo yari Coupe d'Afrique ya 2011 hama 2012 turagenda muri zone 5 yabereye Kampala malheureusement tuba bakabiri nitwaronka kaje gusubira muri Coupe d'Afrique 2013 tuca tuba ba champion ngahe Bujumbura hama tuja gukina Coupe d'Afrique yindi muri Tunisie 2013 hama jewe entre turumva 2014 nari ngeze gusezera nagize ibihe vyiza mu runani que ce soit ari championnat zo muri ASEBAB ari Bujumbura championnat national mu rwego regional no mu rwego continental. Zone 5 finale twakinye Kampala equipe twari twayitsinze mu maphase de poule hama kujya mu ijajara nyene mukavuga ati atuzobasubira no muri finale hama twakinye demi finale tumara umunsi tutientrenye twaruhutse hama uko gira une competition nk'iyo isaba ko uguma en activité kuko uruhutse toute la fatigue urayakimira nturonka umwanya wo kurekipera donc dutsindwa gutyo upana kubera badusombije mbwa kubera tutafashe au sérieux la finale dutsindwa mu buryo nyine lamentable no generation yanje bakiyumvira ko kandi bikibabaza iyo ni défaite yatubabaje ni défaite ni twakinye muri finale ya championnat national Bururi aho twagiye hari umukinyi umwe wacu bitakunze ko tujana hama dushitse hariya turakina mu buryo nyine luwab twariko turakina finale na New Star hama dès la mengo avant iko mita iyo bagafise arababara Jenu yari umukinyi mu bakinyi tugendera ko yarakomeye arababara Jenu uwo baragiye out hama turi imbere cyane abakinyi benshi bagendera kwiza amakosa ana uri en avance uri muri finale hama umwe avamo akwiza undi avamo akwiza dutsindwa kubera ikibazo cya effectif yari match yari kuri porte yacu turayitakaje donc ni bihe bon ibindi bihe nyene vyambabaje ni bivanye n'amagara muri 2009 barangira operation hama operation mara umwaka wose nariko ndakina umva toute l'année ya 2008 on va le temps yo kugira convalescence temps gusura gukira no gusura kuropera na entraînement kandi urumva yari imyaka uri muri ico bita prime uvuga ati ni gihe numva umengo ndi en forme hama magara kubera adasezerana nca ndababara mugabo la reprise nubwo vyari bihe bibabaje ba blessure naragiwe n'ikintu kimwe twahura na equipe iri rival
bakomeye tugakomera ico gihe. Hama umwe mu bakinyi babo kubera bari babizi ko mu mvune muri operation acambaza ngo uri en forme ati nitwaguseka nta ngorane. Ibaza umu adversaire akubaza gutyo. N'ubu ndacavyumvira ko bikansiga bikambyohera ko après tout si question animosité turi mu rukino mugabo ya le côté humain aussi. Hama uwo mukinyi yari Blaise Mbonerane akina muri New Star mu pivot mbwira ati uri sûr ko nitwa kumva yari operation bangire mu nda. No kurumva qui dit contact ukina muri zone kugira ngo umuntu afate robo banza gusunikana barafise impuhwe yuko nibansunika baza kumva bazama gasura agatabuka ntintugire ikibazo Blaise harakize. Ndumva byari ibihe bibabaje mugabo bihera nezerewe kuco kintu yambwiye kandi n'ubu nkimwumvira ko muri sens yo kumushimira nk'umusportif. Twatangiye gukina hari rivalite urunani na Kean. Sinzi ko mwibuka finale yabaye 1999 ya playoffs. Urunani rukina na Kean. Kean itsinze 2-0. Hama urunani rukagira remontada 2 partout. Hama 3-2 baratwaye igikombe. Ivyo vyaramaze igihe biramara igihe. Hama urunani plutôt Kean sinzi ko bagize ibibazo à l'interne. Hacaba equipe yindi ivuka yitwa New Star. Ico gihe rivalite iraba déplacé gatoyi isura ija kuba urunani na New Star. Rivalite harimo abakinyi bakomeye muri New Star ba Freddy Kambaye yaravuye muri Congo yakina neza yavuye akina equipe nationale y'u Burundi. Ba Blaise nyine ba Niyongabo yaramaze igihe avuye muri Muzinga agiye muri New Star. Abaze de na Prosper bavukana Bruce Savoka Francis Sokoroza yari très talentueux yari polyvalent kina ku maposte yose. Ba Ndindi Christian Bruce umumenero mwiza donc ico gihe rivalite uruna New Star. Hama biramara igihe turatraversa periode itoroshe imbere yaho gatoyi Dinamo iraja kuri forme haraba rivalite ubu aho usanga ufise ama equipe utavuga ati iyo ya mbere ni hamwe saison hera ubona yuko ibintu biri tendu. Ico gihe havuka n'izindi equipe Jimkana acaba equipe rero nyinshi zikomeye utavuga ngo ni equipe zibiri. Championnat iba compliqué utamenya ngo izi ndazifise nizi nazo nzogerageza. Donc oui donc hamye hariho nyene ico gihe hacaba equipe zitari nkeyi kuri classement utamenya iyi ni yakangaye. Hama mu nyuma haravukana les hippos. Donc oui jewe novuga periode yanje nabaye muri rivalite urunani New Star. Difference ihari ni ingene abakinyi bafatwa. Ubu basket yarabaye un peu professionnel sur le plan ingene abakinyi babigize umwuga niko kazi barabihembegwa. N'aba president ma club igihe cacu ntabwo byari nta ma exigence menshi abakinyi yarahari. Ni juste kuronga umukoci mwiza bikunda aba hafi abakinyi ari appliqué ari régulier n'abakinyi bari ambitieux. Donc équipe vyari bikwiye na juste kuronga équipe ibasiye kuzoronga ibirato basiye kuzoronga déplacement y'abakinyi rafraîchissement. Nta byinshi abakinyi bagoza cyane sauf mu gihe aba membre ba équipe bashimye kugira ico bakoze.
ubu club zaruguruye aho turonka aba étranger abakinyi bavuye hanze benshi kubera yuko hariho offre donc qui dit offre acaza na demande acaza abakinyi bavuye hanze baza kuba competitif n'abari ngaha novuga ni ico kintu cyuko kera haza abavuye muri Congo cyane cyane nibo baza gukina ngaha mugabo ubu baravavuye muri Cameroon muri Senegal muri Amerika muri Nigeria muri Sud Sudan muri Congo donc urumva ubu ni competitif donc urumva umukinyi w'umurundi ateza gukora ibishoboka byose kugira ngo yipositione nawe muri iyo rivalite ategereza gufeza fasi. Bon, naragize abagenzi, urashobora kugira abagenzi. Naragize abagenzi ba Fanny, ba Garnet, ba Blaise, Yao Ming, Igor. Donc abakinyi benshi kwanza kubera yuko twebwe business twabikorera hamwe. Hageze ko jakora film twaja iwabo wanaka twirabira hamwe. Tushaka kuraba match za NBA twaja hamwe. N'abakuru bacu ba Kennedy n'abandi twaja kurabira muri iwabo. Wasanga vyoroshe ko tugira ama contact hama abo n'abagenzi. Rero coéquipier burya kuba umu coéquipier mwiza nibaza ko notion iri abantu bakwiye gutahura mu coéquipier n'umuntu atiyumvira neza yiwe avant tout atiyumvira amastate yiwe yumvira development holistique cyangwa ikintu kituma equipe iba mu condition meza ni wa muntu uzosanga agira sale boulot no muntu uzosanga hageze kushiramo morale muri equipe nibo bari hagufi donc jewe abakoequipe beza nagize Harmoniso Igor umukinyi azwi cyane mu runani arazwi mugabo ku rwego rwiyo n'umuntu ari prêt à tout pour l'équipe donc kuri iyo liste ndashirako Dog donc Jean-Jacques ni petit frère wa Kabongo ni abantu ari prêt kwitanga ku bwa equipe mu buryo bwose urumva amutashiramo petit frère wa Fanny Alain donc n'umuntu ikintu cyose kija muri sens y'ineza ya equipe arahari umuntu yiswe Blaise ni wa muntu uri ouvert araguha pass ntashaka kwima ndavuga umuntu yiswe Higwa yatanguye ari umukinyi aje pour la défense donc kubera yuko kuronga tandoje cyari ikintu kitoroshe hama ari araboha Freddy umuntu ari prêt kugira défense ku bwa equipe atiyumvira inyungu ziyo donc urumva abakoequipier nibo nshatse gutondeka abo nibo notondeka imbere na Yao bien sûr yazunguka mu makartier usaza guturamutsa twese ari disponible pour tout le monde hamurumva baratandukanye n'abagenzi donc abo nabana beza bose mugabo mu coéquipier muri iyi generation y'ubu ndavuga ni umuntu nka David yabaye mu coéquipier mwiza then twakinanye cyane mugabo imisi mike yitwakinanye imisi yakurikiye ndi muri staff technique ndavuga ni yabaye mu coéquipier mwiza cyane pour son équipe. Ndavuga ni sinomenya poste nakina kubera narakina soit nk'umuailier soit nkakina nk'umu intérieur selon aba coéquipier d'office selon abo tubana ndi mu kibuga ndi kumwe n'abantu nka Yao na Leo ko ba Fanny nakinira hanze ya zone nk'umuailier cyangwa ugasanga mpuye gucungana n'abantu nka ba Freddy donc Freddy yabaye umu adversaire vuga ati irodotable numva ba Freddy Patrick Ugano muri Dinamo byagaragara neza yuko ari umukinnyi atoroshe gucunga hama nkina nk'umu intérieur ko byarashika mpuye mu kibuga na Gapsisi na Blaise
na Fanny na Theo usanga nk'ini nk'umu interieur. Alors nk'umu interieur abantu nkaba Etienne yakina muri New Star akiza vyari vyoroshe kumufata na Robo. Donc kugira ngo ifate vyasaba inguvu nyinshi. Abantu nka Blaise kuri post kugira ngo umucunge ntivyoroshe. Niyo ngabo nibo nkina nk'umu interieur nibo novuga ati batari boroshe gucunga ego. En 2014 ndahagaritse naragize akanya gatoyi ko kuruhuka kubera yuko hariho club yaba corporatif nari ndimwo yitwa les champions. Nagize umwanya utari muto naho nyene ngira histoire ikomeye kubera yuko niyo ni yavutse muri sujet de recherche nagize kuri université aho nakoresheje abantu b'abancien basketteur amatura créa club les champions. Iyo myaka rero naciye njayo cyane nkinirayo gushika muri fédération baransavye kuja muri commission muri comité exécutif gutwara commission technique. Hama ndamarayo 2 ou 3 ans. Hama chanda garuka mu runani bampaye poste yo kuba chargé du développement des joueurs. Hama mva kuri iyo poste ndaza kuba directeur technique. Ariko imbere yaho narasubiye muri comité ya fédération nza kuba chargé de la commission des jeunes. Hama mva muri fédération nza kuba mu runani team manager. Kugeza ubu ni team manager runani. Staff technique n'abantu twakinanye tuzinanye, donc biroroshe cyane yuko gafise tuvugana ibintu biri deep, ibintu biri cya kintu utotinyuka kubwira uwundi mbwa kubera muzinanye imyaka myinshi uzi ngena za kuvyakira mba ntekanye kuko imuvugisha. Hama na coach aho ari mu staff technique na directeur technique nawe nyine abaye coach wacu akaba head coach même après twahagaritse gukina nawe nyine dufitanye imigenderanire myiza na ba Aristide nyine bavuga ni twebwe nka staff technique novuga ni team iri hamwe mu byo tugira vyiza cyangwa mu bitugora kuko twama turi efficace ari byo usanga byatugoye mugabo nta kintu uvuga ngo qui est indifférent entre l'un ou l'autre bari muri staff technique. Analyse nagize ni analyse y'ivyabaye l'année passée. L'année passée novuga ni Dynamo yari ifise equipe ikomeye kudusumba. Uravye effectif ari bafise abakinyi batandukanye ba Maktar Gay, ba Samke Chele, ba Amayo, barafise effectif nziza par rapport y'iwacu. Hama twari twari dufise abantu bari dévoué, bari déterminé, batalasha n'akanya na gatoyi. Uravye parcours twagize muri finale l'année passée nabo gushika ku minota 2 ya nyuma ya finale warabona ko ari abantu batarekura kintu na kimwe. Donc baze kuba ufise umuntu nka Sibanyoni ushaka kukinisha 35 minutes cyangwa plus ntakwereke sinye nimwe ya fatigue. Donc novuga ni uno mwaka rero ça a été l'inverse. Twari dufise equipe ikomeye par rapport à Dynamo. Hama bobo bagize attention particulière kuri défense. Défense yabo niyo yadutsinze. Défense ivuga ngo on ne lâche rien. Nta na kimwe turekura. Umumene runani turamusanga hariya muri zone arrière. Aywana. Bon, bien sûr urana ko baragira n'amakosa. Barakubitana, rimwe rimwe akavuzwe akindi ntavuzwe.
mugabo urumva nyene playoff ziragoye kuvuza amakosa ari yose, ico il faut le reconnaître, hari amakosa usanga agoye kuvuza finale ya playoffs, mugabo quand même barakubitana. Donc barashiramo attention particulière kuri défense, sinova ko ari ibintu stratégie offensive badutsindishije, ni juste principe ivuga ngo l'attaque gagne des matchs, la défense gagne le championnat. Nico cabaye, ils ont gagné la coupe des playoffs grâce à la défense. Ni défense yatumye batsinda. Na jewe abandi bashobora une analyse, mugabo sur papier équipe yacu yari ikomeye par rapport yabo. Mugabo ku kibuga, vu l'engagement, vu la détermination no kugira ibishoboka byose kugira ngo nibatakaze na position imwe, hari n'igihe ubona ko match iri plié twamaze kubasiga nibare kure. None navuga ni twatsinzwe kubera ico bari bafise ikindi cyumviro par rapport yo kwa border match mu buryo bwo kugira defense nk'ikintu cyo kudafitinisha. Nabanda gwakare nk'umuntu nka Richard Bienvenue Ndikuriyo, ngiye kora ama statistics sinibaza ko ari henshi yo baratsinze nka 12 points, nta na rimwe sinibaza, mugabo nta na rimwe yakinye mu 30 minutes. Hama uravye kuri start ugasanga tubona muri 2 points, des fois 0 points, mugabo ugasanga points yiyo muri jeu ntaco yarekura, ari gusunika na ari kugira gute, warasanta la présence yo muri défense. Hama kubera yuko vyagaragara ko ameta en difficulté abakinyi bacu ntiyava mu kibuga. Ni juste un exemple gatoyi kingene babolze le final par rapport y'ingene twayabolze twebwe. Takaza ikintu kirindiriye umwaka wose, mwategura umwaka wose ni deception. Urumva nyine ubabaye, urumva nyine utangwa kwiyumvira ibintu byinshi, ce qui n'a pas été fait qui devait être fait. Uciye wishyira mu kibanza c'umukinyi, pani yahushije ingene yavyakiriye, ahantu atagize ikintu, changement itabaye canke yabaye, iyo twari kugira gutyo kudigera defete ya finale ya game 7 wari watsinze gusha kuri 3-2, wagira uti nyirangire 4-2, hamugatsindwa 2 matchs consécutifs. Urumva ni ikintu kigoye. Uramara iminsi kugira ngo ugere ahantu uvuga uti nabikize canke vyageze ahantu navyibagiye, ntibihera uko nyene, ntibihera karagumaho. Mugabo mugani uraho ari umuntu wo mu runani yagize akantu avuga ngo bavugije sifflet ya nyuma ya match ibitegura le début du championnat prochain. Donc nk'umu sportif uraduza umutwe avuga ati ok, turatakaje finale mugabo ce n'est pas la fin, on se rassemble, hama turondere energie aho zova hose, hama tureconstruise. Ubu ce n'est pas oublié, mugabo c'est un cours de digestion. Ubu turi kuri phase avuga ati ok, byarabaye mugabo nk'ubu deja two turavugana, abakinyi batangiye travail individuel, abakinyi ko arikoresha, abakinyi ko service ariko arakoresha, no bisigura yuko le championnat prochain yatanga gutegurwa. Ikintu ca mbere ku bwanje muri rusange abantu turifuza ikibuga gisakaye ciza kiri moderne, kugira ngo niveau turiko ya elite nidusubira inyuma, kugira ngo nimba bikene ko twabrita road to bar abatwara bale babitwemerere ko dufise ikibuga ciza gifise ama standard international dushaka kwakira. Hama kandi n'abakinyi bavuye hanze isima igora bikunde ko bakina, kugira ngo le niveau elite yacu nisubira inyuma. Ico nanye ndagishigikiye, kandi je nibaza yuko ahantu ho gutera kamo ni leta, kuko les infrastructures c'est dihoso y'igihugu, kuko ibibuga, ibibanza byo gutanga mu bibuga, kubaka ibibuga,
ama infrastructure patrimoine n'ivy'igihugu. Donc urumva abantu bafata ingingo bari mu bushikiranganji bw'inkino, abari mu bushikiranganji bujejwe byo gutanga ibibanza n'amatongo, abajejwe ibitandukanye, bakwiye gutahura yuko aho tugeze no munsi sport ntabwo ari le côté sport gusa, harimo le volet tourisme, harimo le volet ivy'amahoteli, harimo kurata igihugu, amaratiro, abantu baza mu gihugu kubera ko hari amastandard ajanye na competition, aho abantu bavuye mu mihingo yose ashaka kuza. Ico ni cambere ibibuga. Ica kabiri jewe ari cambere kuri jewe ni ugwaruka, abakiri bato. Abakiri bato uno munsi ama club nka yose muri rusange ashiramo inguvu ku bakuze, kubera yuko nivyo bija ku mateleviziyo, nivyo bigaragara, nivyo abantu bavuga. Iyo abantu bashaka guterama bagenda ku ma match departement canke windi bibuga. Mugabo nimba dushaka gutera imbere muri basket, muri federation ya basket mu Burundi, tuzagushiramo inguvu nyinshi ku bakiri bato. Hama gushiramo inguvu n'amahigano abategurirwa. Donc amahigano baronka nk'ubu tugira duheze izi vacances atatunwa wumva iteguwe. Hama kandi abana ntibakina muri vacances gusa, abo wumva twakinanye bakinye muri B bakina match weekend urumva niho samedi dimanche abana bakiri bato barashobora kina match. Umwana wa 16 ans 15 ans aronsa akaryo gukina match. Ibaze umwana wa 16 ans akinye nka match 50 mu mwaka. Iyumvire ega entraînement ni nziza iraryoshe, ituma umwana yiga agatera imbere. Mugabo l'aspect competition ifite ikibanza gikomeye cyane. Hama kandi birimo sens ya motivation. Iyo umwana yientraîne adafise aho bahiganwa, aragera hano akadebukirwa, akazorindira ko azoja gukina muri vacances. Donc abakiri bato kubaha ikibanza cabo kibabereye, niho relève izokoroha. Kubera iki uburaba igihe twakina turi muri première division, twakina finale za championnat national turi muri première division, ugakina muri kw'ishure interscolaire, kubera yuko abakiri bato bahawe ikibanza kidasanzwe. Uno munsi usanga ari elite niyo iri mu mitwe y'abatwara ama club. Ni equipe nkeyi zifite division inférieure, ni equipe nkeyi ubwira ati okay duhe abana ba moins de 12 ans badabafise, duhe abana ba moins de 14 ans nabo bafise, moins de 16 ans nabo bafise, moins de 18 ans nabo bafise. No, hari abantu bari kurusha bariko barakora ivyo bikorwa, ari mu runani, ari Remesha, Dinamo bariko babitanguye, mu bakobwa Gladiators zirabikora, na runani. Donc na equipe make ariko arashiramo nguvu mu bana. Hama kandi no gushiramo nguvu mu bana usanga nabo bana barina nase bakaza muri entraînement ata mahera bus ata karato. Kurumva umwana ntashobora kwambara ikirato umwaka wose ataronse akaryo kugura ikirato na equipe yiwe. Abavyeyi baravyitangira, bakwiye kubandanya. Mugabo inguvu zidasanzwe mu bakiri bato. Hama kandi abahungu n'abakobwa bose bakwiye guhabwa amahirwe amwe. Hama nk'ubu ikindi kintu cyambabaje, abakiri bato bacu ba moins de 16 ans b'abahungu barabaye ba mbere muri zone 5. Hama byari prévu ko bajya muri Coupe d'Afrique, ntibagiye. Hama la même équipe championne en titre l'édition suivante ntibasubiyeyo, ngo bakwije 16 ans umwaka batoyi babo nabo nyine baronka akaryo kuja guhigana. No kurumva ntidushobora kugira inguvu gusa muri elite ngo twizeye ko tuzoba federation ikomeye muri kazoza.